Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imbonesha kure ni Hejuru TV. Turabakengurukiye cane ko mudahwema kubana natwe mu biganiro hamwe n'amakuru tubagezaho iminsi yose. Turi kuwa gatatu, turi kw'igenekerezo rya 25 Kigarama 2024. Reka tuyatangure tubipfuriza kugira noheri nziza mu mwese muriko mukurikira iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Mu rwego rwo guheraheza uyu mwaka wa 2024 mugiye kuja mukurikira amakuru yaranze umwaka wose mu bisata bigiye bitandukanye. Mutwemerere muri uyu mwanya tuze kugaruka ku yavuzwe cane mu gisata c'ubutungane imbere mu gihugu c'u Burundi. Reka turamutse mwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye hirya nino mu Burundi, mu ntara zigiye zitandukanye, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye kaze nimuze gucikwa. Mu makuru rero yaranze uyu mwaka wa 2024 tugiye kugaruka ku rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni, tuze kugaruka kwirekurwa rya Florian Irangabiye, tuze kugaruka kandi ku kigongwe Varisito Ndayishimiye yoba yarahaye abanyororo, tuze kugaruka ku ifungwa ry'umumenyesha makuru Sandra Umuhoza, tuze kugaruka kandi ku makuru menshi yavuzwe cane, harimwo n'yavuzwe cane muri sentare Ntahinyuzwa. Vyose rero mu kanya gatoyi ni imwe mu buryo bw'idonido. Jona kuri subscribe canke sabone ni butaravyondako, wibuke no kubisangiza bagenzabe. Dukengurukira cane ko muri uyu mwanya, kuri uyu munsi wa Noheri, twoba twujuje ibihumbi 50 n'abarenga 100 bakurikira iyi mbonesha kuri ya Hejuru TV. Mwese turabakengurukiye cane mwe mwafyonze kuri subscribe canke sabone, nutarafyondako kandi ndabisubiyemwo ufyondeko. Mu nkuru ya mbere yaranze uyu mwaka wa 2024 mu gisata c'ubutungane, mutwemerere tutangurire ku rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni, generale mu gipolisi c'u Burundi. Generale Alain Guillaume Bunyoni yagirijwe ko yasavye Tanzania kumufasha gutembagaza President Ndayishimiye. Urwo rubanza rwa Generale Alain Guillaume Bunyoni na bagenzi we rwabaye ku itariki ya 27 kwezi kwa gatanu uyu mwaka turimwo mu gice c'iyungururizo muri sentare Ntahinyuzwa. Nkuko rero vyabaye ubwa mbere, urubanza rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega mu ntara y'Icese yarirongowe na Emmanuel Gateretse, mukuru wa sentare Ntahinyuzwa w'ico gihe. Ivyavugire muri urwo rubanza rero ntibitandukanye cane n'ivyavuzwe mu rubanza rwa mbere, yaba ibibazo yaba inyishu za Bunyoni birasa cane n'ivyavuzwe mu rubanza rwo muri Munyonyo 2023. Kimwe rero mu vyo General Alain Guillaume Bunyoni gisiguye ko nuko mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye yatavye Tanzania kumufasha. Hano Bunyoni rero akaba yarasubiye kwibutsa ko CNDD-FDD ikorana cane n'umugambwe CC yamutwara muri Tanzania. General Bunyoni akaba yaravuze ko yarondeye cane Reverien Ndikuriye kugira mutume kumuvugira muri Chama cha Mapinduzi canke CCM iri ku butegetsi muri Tanzania, aramubura. Acaca kuri umwe mu bakomiseri ba CNDD-FDD uwitwa Emery kugira ngo amuhere ubutumwa Reverien Ndikuriye, ariko asanga siwari. Muri ibi vyagirije rero no muri izi nsiguro harumvikanamwe ikintu giteye ubwoba Bunyoni, ariko rero aranashira habona kurusha n'ivyo bamwagiriza. Burundi rero ngo busa no gutwarirwa muri Tanzania kugeza naho abategetsi bakuru mu bibagoye batabaza umugambwe CCM ngo ubaje hagati. Iki kintu rero cizwe neza kirashobora kuvyara icaha gikomeye ku bategetsi b'u Burundi. Birakenewe ngo ko hanamenyekana neza ingene abatwara Burundi bahabwa amategeko na Tanzania. Mu gisata c'iyungururizo rero imanza muri sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi cemeje ko Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere afunga ubuzima bwiwe bwose, agatanga n'ihadabu y'amamiliyaridi 22 na miliyoni 713 mu mafaranga y'amarundi. Ubutunzi bwiwe bwose akaba afise atigeze yerekana muri 2021, aja mu babanga yiwe bwose bugafatirwa. Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi yavuze ko ingingo yabo icashirwa mu ngiro ubwo nyene kuri urwo rubanza ruhejeje kuba. Bunyoni rero akaba yaragiriwe n'ivyahindwi vyose yagirizwa, harimwo gutegura gutembagaza ubutegetsi, kugandagura umukuru w'igihugu no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ari kumwe muri dosiye nawe uko ari batatu, harimwo Uwamahoro Desire, Bafumukeko Samuel, Destino na Niyonsaba Komera, abo bakaba barakatiwe gufungwa imyaka 15.
nico rero twoba tubabwiye caranze urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Inkuru ya kabiri rero yaranzwe mu gisata c'ubutungane ni irekurwa rya Floriane Irangabiye yahagaritswe n'iperereza ku wa 30 ukwezi k'umunani 2022. Iperereza rero ico gihe ntiryigeze rishobora no kwerekana icaha ryakoze ryamusambishije ku bintu vy'agacamutwe bitigeze binavugwa mu nyuma muri sentare. Iperereza rero ryaranagerageje kumusinyisha ku nguvu dosiye atazi. Floriane arahira gusinya atabonye birimwo. Muri ubwo butwari Floriane yakijije benshi kubera dosiye iba yariko kwambika ibara abandi benshi. Ageze imbere ya sentare Floriane Irangabire ntiyigeze akurikiranwa ku vyo yabajijwe mw'iperereza, ahubwo parike yadukanye ibindi vyaha tagira ifatiro na ritoya. Abacamanza bakaba baramukatiye umunyururu bonyene bariyemerera ko ingingo yavuye ahandi babonye urubanza ruza rwanditse barasinya. Bw'abacamanza Floriane rero yari uwo kurekurwa gusa, niko rero bamushira ko icaha kidasiguritse neza mu gitabo mpanavyaha. Kw'igenekezo rya 16 ukwezi k'umunani 2024 Floriane Irangabiye yasohotse boherero rukuru ry'abo banza, akaba rero yarahawe imbabazi na Perezida w'igihugu c'u Burundi Felicite Ndayishimiye. Ubu rero na n'ubu aridegembya, akaba rero ico gihe yarashimiye Perezida Ndayishimiye ubumwe bwabo rero butigeze buhagarika kumuvugira, baharanira agateka kazina muntu, amashirahamwe yigenga y'abarundi canke yo hanze nka Amnesty International na Reporters sans frontières. Yashimye rero mu rugwi CNDH wamubaye hafi hamwe n'abandi bose bamushigikiye. Floriane Irangabire rero akaba yarasohotse ibohero yararimwo, ndetse atangaza ko ata numwe yifuriza gusubira aho yavuye naho yoba umwansi wiwe. Iyindi nkuru yavuzwe cane mu gisata c'ubutungane nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yahaye ikigongwe abanyororo bashika 5,542. Ivyo rero bikaba yarabitangurije Muramvya ari ku wa 4 kw'itariki ya 14 Munyonyo 2024. Haratangwa isokeza ryo kugabanya abafungiye mu mahoro atandukanye mu Burundi. Abafungwa 5,442 nibo ekuwe nk'uko rero vyavugwa, na n'ubu rero bakibazwa impamvu bamwe batari barekurwa. Gusa rero inyuma yaho 13,211 bakaba bafungiwe mu mahoro 11 mu gihugu hamwe n'ibigo bibiri bijejwe igororero ry'abana bumvirijwe. Rero kurekurwa rero ko bangana ibice 41% by'abafungiwe mu mabohero y'u Burundi, bikaba bizogabanura uburyo leta yahora ishira mu mabohero bungana n'imiliyaridi 15 z'amarundi ku mwaka. Bagiye rero kurekurwa n'abagirizwa ivyaha bito hamwe n'abari bamaze gushitsa caka n'igihano c'umunyororo, batazoronka ku mukuru w'igihugu rero ngo barekurwe muri zekeza. Abagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, ihonyabwoko, gufata ku nguvu canke ubwicanyi, ku bari bagiriwe n'icaha co gusesa umutungo w'igihugu canke kurya ruswa bakazorekurwa, mugabo ntibazopfa basubiye no gukora muri leta, bakazoja mu makoperative canke bikorere ku gatwe kwabo, co kimwe rero n'abari bagiriwe icaha co konona ivya Murundi bakazorekurwa babanje gusinya ko bazoriha ivyo bononye. Muyandi makuru rero yaranze gisata c'ubutungane n'urubanza rw'umumenyesha makuru Sandra Umuhoza. Uwo mumenyesha makuru w'umurundi kazi Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru candika Ranova Burundi mu ntara ya Ngozi, ari nahasanzwe aba yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba ari mu gisagara ca Bujumbura ku itariki ya 19 ukwezi kwa 4. Amakuru rero hari rero nuko umumenyesha makuru yari karazira ubutumwa yakwiragije ku rubuga ngurukana bumenyi rwa WhatsApp. Kuri urwo rubuga rero umumenyesha makuru Sandra Muhoza yashikirije icumviro ku nkuru rero ico gihe itari yemezwa neza, imaze iminsi yari ivugwa cane mu kwezi kwa kamwe ko bamwe mu rwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi rwaba rwarahawe imipanga yo kugira nabi atavuga rumwe nabo. Umumenyesha makuru rero Sandra Muhoza akaba yarasabiye gufunga imyaka 12 ari kwigenekezo rya 12 Munyonyo. Iceze rero yashashe muri sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza nk'isaha 6. Kumenyesha makuru Sandra Muhoza n'imakuru Ranava yaburanye hakana ivyaha yagirizwa. Umushikirizamanza rero akaba yaragirije Sandra Muhoza ko yahungabanije umutekano w'igihugu nakwiragiza n'amajambo y'amacakubiri biciye mu butumwa yanditse ku rubuga rwa WhatsApp. Ivyo Muhoza rero yisiguye avuga ko ivyo vyaha yagirijwe bidafashe, yabwiye sentare ko hatahungabanije umutekano w'igihugu, ariko ko yagize ico ashikirije mu rwa WhatsApp bari bahuriyemwe n'abandi bamenyesha makuru, mbere akaba yarasavye sentare kwezwa. Umushikirizamanza rero akaba yaraciye asabira igihano co gufunga imyaka 12
Sandra Muhoza hamwe n'ihadabu yo miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Sentare ikaba yaraciye ishira mu rubanza mu mwiherero umwe mu bashingwamanza baburanira Sandra Muhoza Eric Ntibandetse bavuga ko rero bashima kuba uwo baburanira yarashoboye kurenguzwa akaburanishwa. Navuga ko rero barindiriye ingingo ya sentare kugira ngo menyekane bizoca bikurikira kandi ko uwo baburanira yakwiye no kwezwa kuko ivyo yagirizwa atashingiro bifise. Ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières kiyamiriza iyo ngingo y'umushikirizamanza muri sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza mu Burundi yasabye ko umumenyesha amakuru Sandra Muhoza afunga imyaka 12 kongera agatanga ihadabu yo miliyoni y'amafaranga y'amarundi. Reporters sans frontières rikavuga ko ico gihano umenyesha amakuru Muhoza asabirwa kiremereye cuzuye akarenganyo kitumvikana kandi urubanza rwiwe rushobora no guhinduka urwa politike. Iryo shiramwe rero rikaba ryarasabye ko umupfasoni Muhoza arekurwa atakirinze gusabwa. Sandra Muhoza rero akorera ikinyamakuru Nova Burundi yatawe muri yompi mu kwezi kwa kane kuno mwaka agezwa guhungabanya umutekano no kuba amacakubiri mu bandi. Twababwiye rero ko yazize ubutumwa yanditse ku rubuga rwa WhatsApp. Ubutumwa rero bwaragaruka ku mipanga byavugwa kuri ko yinjizwa mu Burundi. Munyuma rero amakuru yaratangwe no kuvugwa biciye muri imwe mu radio yugaye muri 2015 impande zitandukanye zirimwo n'imigambwe mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi zarayabeshure zivuga ko ari ibihuga. Muri iyo tangazo ryasohoye Ishirahamwe Reporters sans frontières ryavuze ko Muhoza tarakwiye kuzira ubutumwa yacishije ku rubuga rutari urw'akazi kuko hatani inkuru yigeze akora kuri vy'iyo mipanga. Urubanza rero rwa Sandra Muhoza rukaba rwaraburanishijwe ndetse ingingo y'abariko bararimbura ibisabwa na sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza ngizomenyekana mu kwezi imyaka 12 rero niwe yasabiwe igifungo. Mu nyuma rero hakaba haremejwe ko afungwa amezi ashika kuri 19. Mu bindi rero byavuzwe cane nuko habaye impinduka muri sentare Nahinyuzwa mukuru w'urwo rwego rukuriye izindi sentare rukaba yarahinduwe. Ni Gamaliel Nkurunziza rero niwe hagiye kuyobora sentare Nahinyuzwa. Byatanguye ku itariki ya 19 mu nyonyo 2024 naho Gamaliel Nkurunziza rero yarahirira amabanga mashasha yo kurongora sentare Nahinyuzwa. Bikaba byarabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega biganira n'umukuru w'igihugu hakaba n'umucamanza mukuru Varisito Ndayishimiye. Mumenya kandi ko ivyo birori vyari bihagarariwe n'abagize inama nkuru y'ubucamanza hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona. Gamaliel Nkurunziza akaba yasubira Emmanuel Gateretse muri ayo mabanga aho yari umuyobozi wa sentare Nahinyuzwa kuva muri Gitugutu mwaka wa 2019. None uwo hagiye kandi abandanije kurongora sentare Nahinyuzwa urwego ruri hejuru y'amasentare yose mu gihugu ni muntu kireka tubibanyuriremwo. Gamaliel Nkurunziza yavutse mu mwaka w'1978 muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Yize ibijanye n'amategeko muri kaminuza ya Ngozi. Nyuma y'amashuri yagiye yarazezwa amabanga atandukanye mu gihugu cane cane mu gisata c'ubutungane. Mu butungane rero yararangoye sentare nkuru ya Kayanza arakorana muri sentare isubiramwo imanza ya Ngozi ari kuva muri 2011 gushika muri 2013. Yakoze mu bushikiranganje bw'ubutungane nk'umuhanuzi w'umushikiranganje. Nyuma akora mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu aho yari umuyobozi mukuru ajejwe abarundi baba mu mahanga. Mu migenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ambasaderi Gamaliel Nkurunziza yarabaye umuserukizi w'u Burundi mu gihugu c'Ingoma y'Ubuholande kuva mu mwaka wa 2019 aho yamenyekanye cane mu kuzana abanyamitahe bo hanze mu gisata c'ikawa, icayi hamwe n'ibindi. Hamwe n'ivyo yaraciye n'amashirahamwe yigenga atandukanye aranurongora umuryango utabara imbabare kuri waruje mu ntara ya Kayanza. Ikindi rero twamenya kuri ubu arongoye sentare Nahinyuzwa nuko yabaye umwe mu bakomiseri b'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi kuva muri 2014 gushika muri 2018. Reka rero amakuru yaranze igisata c'ubutungane muri 2024 tuyahereza aha tubabwire ko atari izo nkuru zavuzwe cyane mu gisata c'ubutungane ahubwo hirya nino hagiye haraba n'imanza nyinshi zagiye ziravugwa mu bimenyesha makuru ndetse zimwe tukaba twarazibagejeje ko hari abategetsi batandukanye bo baravanywe mu mabanga ndetse mu nyuma bakaba barajanywe mu butungane. Perezida rero akaba yarabakozwe ko hari n'abasirikare bagiye mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo banka kurwana bahita bagaruka n'ubu ngubu rero bariko bacirirwa
imanza zo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Ivyo navyo rero tukazobigarukako mu makuru yaranze igisata c'umutekano muri 2024 hamwe n'ibindi vyinshi n'ayandi makuru menshi tugenda tubategurira. Basabe kugira ngo ntimuzocikwe n'ayandi menshi tubagezeho kuri iyi mboneshakure. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV, turabakengurukiye cane, mubandanye kugira noheri nziza.